turaye kaze Pasteur André ngo ashike hano atubwire amajambo Imana yamurungikanye kutubwira kuri uyu munsi. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Mwese abamaze kubyagira mu ngoro y'Imana ndabahaye kaze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi ndabahaye kaze mu ijambo ry'Imana. Hanyuma tumaze iminsi Imana itugirira neza, n'uyu munsi yavyemeye ko ishengero ryayo dusubira kuboneka muri ingoro yayo kugira ngo tugaburirwe amajambo y'ubugingo. Amen. Tumaze kumva byinshi, nanje nukongera ko kuko Murundi wa kera yavuze ngo yiza kurisha ihera hehe. Yesu naduhezagire. Nagomba ndirimba ibitero bibiri by'indirimbo ya 93 muri izi ndirimbo zo guhimbaza Imana. Igitero ca mbere n'igitero ca nyuma. Yesu ndache nasezera guhorango sinzoreka kunezerwa mpimbaza hanyigisha kumusenga bitumamo Yesu mwami nashimwe. Uyu muririmbyi niko yaririmbye. Yararirimbye neza cyane. Nandi iyo ndirimbo naririmbye kenshi. Iyo ndiko ndibuka iyo Yesu yankuye naho ngeze.
numva noshimira Imana cyane. Amen. Kandi nawe wibutse iyo Yesu yagukuye ukaraba naho ubugeze, nibaza yuko woshimira Imana cyane. Amen. Woraba ingendo twagenze, woraba ubuzima twagiye tubamwo, Imana yacu idahinduka, Imana yacu itananirwa, ikatuzigama, ikatugirira neza. Uyu munsi urakwiye gushima Imana, urakwiriye gukora iby'Imana igomba. Amen. Urakwiye guhindura, ugahinduka kugira ngo umwami Yesu asubira nezerwe. Amen. Ntiyaziriye kuri iyi si ubusa, hoyaye yazanywe n'igikorwa gihambaye cyo gucungura umwana w'umuntu. Amen. None rero twamaze kumva byinshi mu buryo bw'indirimbo, reka twongereka ku majambo, nanjye nje kongerako kandi no kwibutsanya. Tugeze mu gihe turiko tuributsanya, abari mu rugendo baributsanya, kandi abari mu rugendo baraterana intege kugira ngo babandanye. Amen. Hanyuma rero dusoma amajambo y'Imana, nanjye Imana azize mu mutima wanje. Tuyasoma mu butumwa bwiza ku bwanditswe na Matayo, ibice 25. Turasoma duhereye ku rujya murongo wa 14 hanyuma duze ku murongo wa 30. Avuze Bibiliya za kera mu Isezerano Rishasha n'urupapuro wa 35. Dusome. Ngira ngo mwahabonye mwese umugani w'ababikijwe itaranto. Amaze iminsi hashushe, tuze turanywa amazi adakanye cyane. Turi kumwe? Amazi ni meza, mugabo nyoye amazi akanya cyane aragira nabi umuhogo. Tuze turanywa amazi afutse ariko ajya konje cyane tuyareke, yo hava kugirira nabi. Dusome. Umugani w'ababikijwe itaranto. Bizoba nk'ivi y'umuntu agira agende mu mahanga, ahamagara abantu biwe abasigarana ibyo atunze. Umwe amuha itaranto 5, uwundi 2, uwundi 1, uko umuntu wese ashobora aja mu mahanga. Uwo mwanya wahawe itaranto 5 aragenda arazicuruza, yunguka mu izindi 5. N'uwahawe 2 abigenza atyo, yunguka mu izindi 2. Ariko uwahawe 1 arigira, yimba mu kuzimu ahisha amahera ya shebuja. Hashize igihe kirekire, shebuja w'abo bantu aragaruka, asuzuma ibyo basigaranye. Wari yahawe itaranto 5 araza, azana itaranto zindi 5. Ati mugenzi, wari wasigaranye itaranto 5, nungutse mu izindi itaranto 5. Shebuja aramubwira ati wagize neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, wizigiwe kuri bike, nzoguha kugaba byinshi, injira mu munezero wa shobuja. Haza uwahawe itaranto 2, ati mugenzi, wari wasigaranye itaranto 2, nungutse mu izindi itaranto 2. Shebuja aramubwira ati wagize neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, wizigiwe kuri bike, nzoguha kugaba byinshi, injira mu munezero wa shobuja. Kandi haza uwahawe itaranto 1, ati mugenzi, nari nkuzi kuri umuntu w'ingare, wimbura ibyo utarimye, ukumakuma ibyo utasanzaje. Ndatinya
ndagenda mpisha iterano yawe mu kuzimu, ngibi byawe. Shebuja aramwishura ati, wa muntu wanje mubi we, wakinebwe we, waruzi ko nimbura ibyo ntarimye, nkumakuma ibyo ntasanzaje, nuko wari ukwiye kujana amahera yanje mu bayacuruza, nanje nagaruka nkaronka ayanje n'inyungu yayo. Nuko ni mu mwaka iterano muyumvise iterano 10, kuko uvise wese azohabwa asesekarizwe, ariko udafise azokwakwa n'ico yarafise. N'uyo muntu wanje w'imburakimazi nimumute hanze mu mwiza, niwe azobamarira no kuryanya insika z'amenyo. Luka 19 ku murongo wa 12 kushika kuri 26. Turasoma mu izina rya Yesu. Nuko aravuga ati, habaye umuganwa yagiye mu gihugu ca kure kwimikigwayo, ngo agaruke ahamagara 10 bo mu bishikira biwe, abaha amahera 10 yitwa mina. Arababarira ati, muyacuruze mugeze aho nzozira. Ariko abantu biwe baramwanka, bamukurikiza intumwa batuyo ntitugomba kwatuganza. Agarutse amaze kwimikwa, ahamagaza babishikira yasigaranye ya mahera, ngo amenye inyungu umuntu wese yungutsemwo mu kuyacuruza. Uwa mbere arengutse aravuga ati, mugenzi, mina yawe yungutsemo izindi mina 10. Aramubwira ati, wagize neza muntu wanje mwiza, ko wabaye umwizigirwa no kuri gito cyane, n'umutware w'ibisagara 10. Uwa kabiri arengutse aravuga ati, mugenzi, mina yawe yungutsemo izindi mina 5. Uwo nawe aramubarira ati, nawe twari ibisagara 5. Uwundi arengutse aravuga ati, mugenzi, ngiyi mina yawe nabitse itekeye mu kiremo, kuko nagutinye kuri umuntu w'umuhambazi, uterura ibyo utahateretse, wimbura ibyo utarimye. Aramubwira ati, ndagucira urubanza ku vyakuvuye mu kanwa, wa muntu wanje mubiwe, ko waruzi yuko ndi umuntu w'umuhambazi, nterura ibyo ntahateretse, nimbura ibyo ntarimye. None se niki cakubujije guha abacuruza amahera yanje, nanje nagaruka nkayakwaka n'inyungu yayo? Abarira abahagaze ahati, ni mu mwake ya mina, muyihufise mina 10. Baramubwira bati, mugenzi, mbega ko afise 10, ndababwire, ufise wese azohabwa, ariko udafise azokwakwa n'ico yarafise. Imana idufashe. Yesu nashimwe. Turumvise amajambo y'Imana. Aya majambo Imana yasize mu mutima wanje, iri jambo rivuga ngo tube abizigirwa mu bikorwa vy'Imana. Amen. Tube abizigirwa mu bikorwa vy'Imana. Muri ibi bisomwa bibiri twumvise amajambo akomeye atubwira ko abizigirwa mu bikorwa vy'Imana bazosesekarizwa ubugingo budashira n'imihezagiro y'Imana yose. Amen. Babwiwe ngo, muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, wizigiwe kuri bike, nzoguha kugaba vyinshi, injira mu munezero
wa shobuja. Amen. Tuba bizigirwa mu bikorwa vy'Imana. Ariko reka tubanze dusome Abaroma 8:32. Dusomere wa wundi Abaroma 8:32. Anyaruke twumve. Icete Paulo yandikiye Abaroma igice c'8 umurongo wa 32. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izobura ite kutugabirira byose kuri we. Amen. Urakoze cyane. Itimanye umwana wayo ikamutanga kugira ngo aducungure. Hari izotwima. Tuba bizigirwa mu bikorwa vy'Imana. Ariko umviriza hano, abantu bakengera ugeneza kw'Imana, bakengera ukwihangana kw'Imana, bakama iminsi yose bihambirira ku vy'isi bihera atagiciro bifise, bazokwakwa n'ivyo babikijwe. Abantu banka, abantu bakengera ukugira neza kw'Imana, bakanka gukora ivy'Imana bategetse gukora, bakaguma bihambirira gusa ku bikorwa vyo muri iyi si bizohera atakimazi bifise, bazokwakwa n'ivyo bari bafise. Ngusabe ntuzobe muri abo. Twumvise uwahawe itaranta imwe. Taranta irakomeye cane, ingabire y'Imana irakomeye cane. Iyo taranto mu bwenge bwanje, umviriza mu bwenge bwanje, kuko umwana w'umuntu arihenda, none siko bimeze. Ni mu bwenge bwanje ndiko ndaraba iyi taranto ingene yari imeze ico gihe, kandi taranto y'Imana ndihinduka yamara itaranto y'Imana. Ndiko ndaserangura ngaha nasanze itaranto imwe ipima idenariyo 6,000. Nariko ndabisoma nyene muri Bibiliya imwe gusa. Iyo wa wundi yagiye kuzika mu kuzimu ipima ingana n'idenariyo 6,000. Idenariyo naryo rimwe ryari faranga rigerega umukozi ku munsi wose. None idenariyo 6,000 worihembwa imyaka ingahe? Naharuye mu bwenge bwanje murankurikira, turi kumwe. Nasanze umuntu yomara imyaka 16 n'amezi 5 n'iminsi 10 ahembwa. Aho ni mu bwenge bwanje. Nja ndiyumvira nti kumbe wa muntu yagiye guhamba mu kuzimu ingabire ikomeye, ikintu gihambaye cane, ikintu cyo gutunga imyaka 16 n'amezi 5 n'iminsi 10 ukaja mu kuzimu ugahamba ukarenza kw'ikiremo. Naciye ntahura igituma
umwami yaciye avuga ati ni mu mwaka iyo taranto muyumvise itaranto 10 mumubahe amaguru n'amaboko mumutere mu mwiza ntiwazoba kuryanya insika z'amenyo. Muri iyi minsi abantu barakengera ingabire z'Imana. Nigeze kumva umuntu umwe avuga ngo cyaba kumbwira ngo nze gukora hariya murahazi muri za nzu nkuru ngo mwankengereye sinzojayo, ngo jewe narinzi yuko mumpa kwicaraho imbere nkavuga ubutumwa nkabwira abantu ubutumwa. Uyu muntu byamushikiye sinobivuga hano, yahejeje nabi cyane, ivyiwe vyagiye bishira umunywera n'umubiri wiwe ushira umunywera gukengera ingabire y'Imana. Uba wikwegeye akaga, ntihagire umuntu n'umwe Imana yahamagaye yasezeraniye Imana guhora akora ibyo Imana igomba yokengera ingabire y'Imana. Imana yaduhaye izi ngabire ngo tuzidandarishe, tuzicuruze gushikaho nyene zazogarukira umwami Yesu azoduhemba ingero itagabanije. Amen. Curuza rero, ntitwahawe izi ngabire ngo tuzinyegeze canke tuzikengere. Oya, nugukoresha canke gucuruza ingabire twahawe kandi tuzicuruze mu bwizigirwa. Yesu nashimwe. Tugiye tuvugane ku bintu bitatu. Icambere, sindabatevye uyu munsi, aba mwisi abantu bahabwa guhagararira amahera. Murangwikira neza, aha mwisi abantu bahabwa guhagararira amahera, ibintu by'igiciro, itunga ry'abandi bantu, abafise umwidegemvyo wo guhitamwo gukorera mu bwizigirwa canke mu busuma canke mu bunebwe. Uhitamwo inzira yo gukorera mu bwizigirwa cyangwa ukorere mu busuma cyangwa ukorere mu bunebwe. Ariko twumvise ngo abizigirwa bazosesekarizwa ubugingo budashira n'imihezagiro y'Imana yose. Uhaye umwizigirwa rero, ngivyo vyurindiriye guhabwa mu ijuru kwa Data. Amen. Ariko tabaye umwizigirwa nukuzokwakwa n'ico wahawe. Umukozi umwe yarambabaje cyane, kandi yari umukozi afise ingabire nyinshi cyane. Murayizi ko muri iyi si hama intambara, n'ubu hariho intambara. Intambara mu isi ubu ntiziriho, ndetse zikomeye. Hanyuma rero haba intambara, uwo muntu arahungana n'umuryango. Hanyuma umuntu umwe aramubona, arabona ko ari umukozi, ati nyakubahwa, ntabara, nguru urufuko kwitunga ryanje, nguru ndaruguhaye, urunjabukanire, kandi niba rushikana hariya uzorubungabunge, aho impori izobonekera nzoza kugwakira. Yamubona ko ari umwizigirwa, wa wundi turakoze,
ararujabukana amahoro. Arushikanye yaja abwira umuryango ateheraba ivyo bambikije. Bararaba ati kumbe nibi turakize. Muhungu iwe wacafata rwa rufori acara rutwara ati papa ndarutwaye tuzokungukamwo ibintu vyinshi. Oho yo mubwiye ati si wowe wabihawe nije nabihawe birekere ngaha. Wapi bantu mutazi gufata ingingo y'ivyo mwabikijwe. Uhawe ibintu bibungabunga neza, ni wewe wabihawe, si uwundi yabihawe. Bibungabunga uko wabihawe. Amen. Wa muhungu arabitwara, abitwaje ahandi, abishikanye iyo aradandaza, vyose birahomba. Twari bitari gwawe nta kimazi. Haize igihe rero we wundi nyene ibintu araza ati Mutama ndaje umpe bya bintu byanje. Wa wundi nawe ati mbe hari sho wampaye, we hari sho wampaye habona nde tanu rwandiko ndaguhaye. Wa wundi ati uko niko ibintu bibaye. Cyabona guhaye ibintu nzurukuru mwizigirwa none burampindutse ati jahariya marobo bukenewe uzaravuga marobo bukenewe wivugisha amajambo ngo ari byo mbaye. We wambaye ibiki? Mugabo haze igihe kireki we Mutama ajafatwa n'ingwara. Twarasenze bene data, twarasenze turisonzesha, abantu barakorana batuye umukozi iyi ngwara ntiyogenda uko. Nta jwi nirigeze yumvikana, nta nyishu nigeze yumvikana. Ku munota wa nyuma turagenda turabagabo nk'abane tutoya Imana iratwishura turabakozi b'Imana. Noneho dusanga umunwa wa mutamurugawe. Ndiko ndabatera ubwo, ndiko ndababwira ibyagenze iyo umuntu ari umwizigirwa akava mu bwizigirwa. Turasenga wapi yarangije umunwa wugaye. Hama turavuga tuti yamara Imana yacu hari ikintu yaduhishije. Haize iminsi haca haza umuntu aza kuntemberera arambwira ati mukazi w'Imana ngira ndakubwire ibya wundi mwahora musengera ingene byari bimeze, adusigurira ivyo. Bas shatuvuga tuti yararenze imipaka. Ntituranga imipaka, turabakozi b'Imana twahamagawe na Yesu ngo tumukorere mu bwizigirwa. Ukaranga imipaka hazogira igihe Imana iguheba, bazosenga bagombe bareke, Imana izoba yaciye urubanza. Ntiturenga imipaka. Gushika n'ubu nama niyumvira ico kintu ngaca nirinda n'umuntu ambikije ibintu ndabibungabunga gushika nzobimushikiriza. Twirinde shengero ry'umwami, twame dukorera muki yega twahamagaye ngo tubabizigirwa. Amen. Turabizigirwa, dukorere mu bwizigirwa. Rero
uyu muntu yese gukorera mu bwizigirwa twumvise ijambo ry'Imana ryamwise ngo iki umuntu w'imburakimazi kubona uri mu isi uri mu ishengero ijuru rikakubona yuko uri umuntu w'imburakimazi n'umubabaro ukomeye umaze imyaka n'imyaka ugaburirwa amajambo y'Imana mugabo Imana ikakubona uri umuntu w'imburakimazi uyu munsi wikebuke uhenduke ntusubire kwitwa uw'imburakimazi ariko witwe uw'ingirakimazi umwizigirwa. Yesu nashimwe. Ubugira kabiri abandi bantu batumanwa amahera canke ibintu by'igiciro ngo babishire abandi bantu atacaboneka iriho canke urwandiko rwemeza ayo mahera canke ibyo bintu. Habaye kwifuza ayo mahera canke ibyo bintu bamwe baca bagwa mu caha cyo kwiba bakaba batsinzwe n'iki camwa camwemu yera citwa kuba umwizigirwa. Twahamagariwe kuba abizigirwa. Amen. Baguha urwandiko ntibaruguhe habicabona ntikihabe ariko icabona cy'ukuri ni ijuru. Ibyo ukora byose mu ijuru barabibona. Uwundi mugabo agurana amafaranga uwundi muntu bagenda kwibuye baraganira hanyuma ati mugenzi ndabona kukenye reka bazi ndakugurana aya mahera uzoyansubize. Ati urakoze mwene data. Ati nta rwandiko ndenda kuguha ka wowe uri umwizigirwa genda ukore mu bwizigirwa. Aragenda haheze igihe ati nsubize twa dufaranga twanje. Wa wundi nawe ati watumpaye habona nde? Kibazo kiraje ati hewe ugomba nzani cabona cyana nzi ko umwizigirwa none byagenze gute? Ati reka banze kwitura ubutungane. Baragenda mu butungane baraburana hanyuma wa wundi aramubwira ati jewe aya mafaranga naramuhaye kandi n'abanyana arabizi kandi aho nayamuha twaraba n'Imana yacu nahakane aho nayamuhaye namuhereye ko Imana itari ihari. Wa mugabo ati arabesha ngira namwe ndababaze bacamanza abantu yayampereye hari kwibuye twari twicaye kwibuye none rero naza n'iryo buye rivuge. Bacamanza bati ruriciye ruriciye nta yindi sura turondera zana amafaranga y'ubu nyene utayazanye jana mugasho. Tuba bizigirwa muri iki gihe ubwizigirwa burazimvye ariko ubwizigirwa tutabufise iri juru twigwa turaririmba iri juru twigwa turakorera ntituzorigeramo. Uririmbe canke ureke usenge canke ureke utari umwizigirwa ibyawe bizoherera hamwe isi. Dukore turabizigirwa. Amen. Yakobo 4:17 avuga ngo nuku gukora neza
ntabikore bimubera iki? Icaha. Ikigira gatatu abakora n'ibikorwa vy'Imana n'ivyaha uyu munsi mubireke. Abakora n'ibikorwa vy'Imana n'ivyaha uyu munsi mwihane, mukora ibikorwa vy'Imana, mugororokeye Imana. Amen. Dusome ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka 16. Luka 16 murongo wa mbere dushitse turashika hariya hepfo ndabereka. Maze abwira abigishwa biwe ati habaye umuntu w'umutunzi yaravise umubwiriza wiwe bamumurega koko yaya ibintu vyiwe. Aramuhamagaza aramubaza ati vyo ngumva ko nibiki? Hari igitigiri c'ivyo wabikijwe? Kuko utagikwiye kuba umubwiriza wanje. Uwo mubwiriza arayibaza ati mbengira nte ko databujagira ansohore mu bwiriza bwanje? Sinshobora kurima binteye isoni no gusegerereza. Ndazi ico nkora, ngo nibansohora mu bubwiriza baze bantunge mbe mu ngo zabo. Ahamagara abari n'imyenda ya shebuja bose, umwe abaza uwa mbere ati haga databuja umufite ibingana iki? Aramwishura ati ingero 100 z'amavuta ya elayo. Nawe ati abiri iceta cawe wicare vuba wandika 50. Kandi abaza uwundi ati haganiweho umufite ibingana iki? Aramwishura ati ingero 100 z'ingano. Aramubarira atabira iceta cawe wandike zingahe? 80. Shabuja washima uwo mubwiriza agabitanya kuko yakoze ivy'ubwenge. Kuko abana b'iki gihe bagira ubwenge mu vy'ubu bugingo kurusha abana b'umuco. Turumvise uyu yasigaranywe yahawe ibintu agaba, ariko arabigaba rero twumvise ngo atangura kuvyaya. Iri jambo ryo kwaya ntimurizi, ntimuri abarundi. Kwaya gukoresha ibintu vy'igiciro mu bintu atakimazi bifise. Aravyaya byose birahera gushikaho uwabimuhaye iraporo imushikira. Imaze kumushikira acaraza abwira wa undi yasigaranye ibintu vyiwe ati harura igitigiri c'ivyo wabikijwe, kuko utagikwiye kuba umubwiriza wanje. Tangura kwiyumvira, none ubu njahe? Nta nzu nubatse, nta tongo mfise, vyagenze gute? Aca aravuga ati ngira nkore umugambi w'ubwenge, mfata ingingo y'ubwenge. N'ingingo imeze gute? Yo kwihana. Uwo yari yabwiye ngo ndaguhaye iri deni, ibi bintu bigugwaye amavuta ingeri 100, uzompa ingeri 100. Abona yuko yarengeje ku giciro shebuja
yamusigaranye. N'uyu munsi abantu benshi niko bakora. Dusuzume ingene turiko turakora, dusuzume atari uko tuzoba turiko turonona itunga rya databuja. Uyo mubwiza rero yaciye afata ingingo y'ubwenge, arihana, atanga ibiciro vy'ukuri yayasigaranywe na shebuja. Aravuga ati jewe ndahejeje, ndihanye, ibizokurikira ni Imana izobiraba. Yesu nashimwe. Twihane rero, kuko tutihanye nta kizovamwo. Imigani 28, Imigani 28, dusome Imigani 28, turasoma n'urya murongo wa 13. Upfukapfuka ibigabitanyo vyiwe ntazoronka umugisha, ariko uvyihana akabireka azogirirwa gute? Yesu nashimwe. Upfukapfuka akugumanyageza ibigabitanyo vyiwe ntavyihane, nta mugisha, nta mugisha arindiriye kuronka. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo uvyihana akabireka azogirirwa ikigongwe. Yesu nashimwe. Uyu munsi ivyo wanyegeje niwabiseruka vyatura ukavyihana, uragirirwa ikigongwe. Mugabo niwabandanya ubipfukapfuka ngo ntibizomenyekana, mwene data, umunsi vyamenyekanye uzokogwa n'isoni, uzotangura kwicuza ngo iyo menya kirya gihe iyo ndavyihana umba afise amahoro. Ntihagira umuntu asubira gupfukapfuka ibigabitanyo vyiwe. Nukuvyihana Imana ica ikugirira ikigongwe. Zaburi 15, Zaburi 15, Zaburi ya 15, umurongo wa mbere. Uhoraho ninda zosembera mw'ihema ryawe, ninda zogerera ku musozi wawe wera. Nugendera mu bitunganye, agakora ivy'ukugororoka, akavuga ukuri mu mutima wiwe. Utaramendanisha ururimi rwiwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntakazi inkuru y'umubanyi wiwe. Mu maso yiwe igihumbu kirakengeretse, ariko yubaha abatinya Uhoraho. Ico yarahiye naco mugirira nabi ntagira gute? Ntiyirahuruza. Uzosembera, uzoba ku musozi w'Imana, naho ivyo warahiye washika ahantu ugasanga uri mu ngorane, ijambo ry'Imana rivuga ngo ntiwirahuruze. Hariho abantu babona birakomeye, ubuzima burakomeye, ubuzima burahindutse, agaca yirahuruza. Oya, ntiwirahuruze mwene data. Indahiro wemeye, wemanze imbere y'ijuru, imbere y'ishengero ry'umwami, imbere y'abakozi b'Imana, uyigendere gushika Yesu agarutse. Amen. Turangize Mika 6. Uwavugishwa n'Imana Mika. Mika 6. Mika 6
n'umurongo w'umunani, uwo murongo wonyene, ko yakweretse iciza ico ari cyo. Ga yewe muntu, mbega hari ikindi uhora kugomba ko atari gukora ibiroranye no gukunda kugira imbabazi no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi? Ico ni kibazo. Mwene data, uhoraho yarakweretse iciza ico ari cyo. Urazi gutandukanya iciza n'ikibi, urazi gutandukanya ikigororotse n'ikigoramye. Hari ikindi uhoraho kugomba ko, kora ibiroranye, gira imbabazi, gendana n'Imana yawe wicishije bugufi. Abumvise amajambo y'Imana mwese, umwami Yesu abahezagire. Ikibazo ngira ndakubaze, muri kino gihe turimwo, ibikorwa vyawe ubikora mu bwizigirwa canke hari ahantu bikugora? Ukaba ubikora mu bwizigirwa, shima Imana. Ukaba hari aho bikugora, n'ubu turacari mu gihe c'ubuntu. Nuze usubire watura uvuga uti, mwami Yesu mbabarira, nkorere mu bwizigirwa. Ndaguhaye kazi.